w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yifadikanije n'abakirisu ba paruwase yitiriwe Umweranda Ambroise iri muri komine Nyanzarake intara ya Makamba kuri uw'Imana igenekerezo rya 21 mu Kakaro umwaka wa 2024. Muri iyo nkuka ya misa umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimye Imana yo yaduhaye amahoro yongera idukuramwo agatimatare iduha umwumvikano n'ubumwe mu gihugu cy'u Burundi, ari byo vyatumye abarundi babona ikiruta ikindi, barabona ko hageze guhingura isi bakoresheje ubwenge Imana yabahaye. Turakengurukira Imana kwiguma idukebura ikatubwira yuko ataco twishoboje atari yo nyene itweretse inzira, hanyuma tugaheza tugakora ibijanye n'ishaka ryayo. Turasanga Imana yaraduhaye ubwenge, iduha mbere n'ingoga zo gukora. None ubu turahimbawe ko dushitse kuri uyu munsi abarundi bafungura neza. Ivyo twarabibonye aho twaciye hose. Ubu umunwa uraronka ico ufungura, kandi vyose vyavuye mu ngoga n'amaboko yacu twebwe abarundi. Turahimbawe rero yuko uno munsi abarundi bafise akanyamuneza, kuko no mupfuko uratanguye kuronka agafaranga ko kwikenura. Vyerekana yuko iyo turiko turaja ari heza. Nagahaze hariho igihe abantu babonye bashonje baca batakwiyumvira ngo umukuru w'igihugu ngo ari hehe. Umukuru w'igihugu nta na kimwe ashoboye, vyose ni Imana ibitanga. None iyo urimye ugatera ubuzi ko bizomera, ni Imana imeza si umukuru w'igihugu. Iyo imvura yuguruye ijuru imvura ikagwa, si umukuru w'igihugu aba yayuguruye, ni Imana yugurura, kuko yabonye ko abarundi mufise ishaka ryo kuyikorera. Mugabo iyo muhindukije umutima, Imana nayo ica yirabira hirya. Ivyo twarabibonye twese ntitukibibaza. Rero hariho igihe iyo babonye ikibura kuri iyi si ntituzogwigira tutagira ico tubura, kuko na Adamu na Eva bari mu murima wa Edeni ntaco bari bakenye, ivyo kurya vyari bihari, ivyamwa vyari bihari, mugabo baca bacambirwa kurya icamwa Imana yababujije. Novuga yuko umutima w'umuntu muri iyi si wamufise akabuze. Aho kabuze rero ntuca widodomba, Imana ibizingene yabitunganije. Uno munsi umukuru w'igihugu siwe azoja kuzana igitoro. Haji Imana iriko iravuga iti mbega abo bimbura igitoro bobo amazi nabo ntayo bafise, barashora igitoro bagaca baja kugura amazi. Natwe dufise amazi, ntituriyumvira natwe gushora ayo mazi kugira duce tuzana ico gitoro. Umukuru w'igihugu rero ivyo si babikora. Umukuru w'igihugu niwe yerekana gusinzira abene gihugu bacamwo, iri hanga ry'Imana ricamwo, kugira dushike ku buzima bwiza duhingura ivy'Imana yaturemeye. Nico ituma duhaye ubwenge, iduha n'ingoga, iduha n'iyisi, iduha vyose kugira ngo dushobore kubihingura. None rero tugume dusaba Imana iduhe ingoga, iduhe ubwenge, iduhe umutima wo gushima ivyo iduhaye, kugira ngo tubandanye tuyisaba nibikurikira, kandi vyose izo bitanga. Patiri mukuru wa paruwase ariwe Claude Ciza yisunze ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo ca Yeremiya igice ca 23 umurongo wa mbere gushika kuri 6, yamenyesheje abakirisu bimwe mu biranga Yezu, ari vyo imbabazi, kunga ubumwe, kwitangira abandi, aca basaba kumwigana ababere akarorero. Yabamenyesheje ko Imana idukebura igihe cose twigenjeje nk'abungere babi, aho patiri yerekanye ingene intama zimwe zisigaza inyuma zigakutira, bigasaba ko umwungere asubira kuziyobora. Izo ntama yazigereranije n'ibinebwe, nayo umwungere akaba ari Imana. Ikindi ngo nuko Yezu ari we mwungere mwiza, acahamagarira indongozi kuba abungere beza batarambirwa. Patiri Ciza yasabiye abakirisu ibarabara ryiza, amazi meza n'amatara ku buryo bushemeye. Radio
radiyo televiziyo